Sowasto murakaza neza. Iyi M23 leta ya Kongo yahamagaje ingabo za Sadeke iz'u Burundi gushirako iza Kongo ubwazo. Iyo M23 ihangana n'ingabo z'ibihugu birenga bitanu, ingabo za Kongo, ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo za Tanzania, ingabo z'u Burundi n'abagwanyi nka Wazalendo, Nyatura n'abandi. Ariko n'ubundi ivyo bihugu byose nizo ngabo zose bikanka yuko banyeganyeza M23. Kuvyukuri iyo M23 n'abantu nyabaki buri gihe yama yigaruriye buri sante, buri biyaya, buri imiji nka Rubaya, Ngungu, Minova n'ahandi. Izo ngabo zose ziraho. Iyo M23 ni bantu nyabaki kuvyukuri badahagarikwa n'izo ngabo zose, mu gihe Kongo ubwayo ishigwa ku mwanya wa 8 mu bihugu bifise igisirikare gikaze ku mugabane wa Afrika. Ni gute igisirikare nk'ico gishigwa ku mwanya wa 8 mu bikaze muri Afrika kidashobora kwirukana inyeshamba ngo zitsinzwe n'igisirikare nk'icyo? Kuvyukuri M23 ni bantu nyabaki. Ngusabe ubanze ukore subscribe hanyuma twikomereze n'amateka ya M23. Nk'ubu General Major Peter Chirumwami yatwara Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa kane itariki 23 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2025. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Rurasi Kanyuka kuri Twitter yatangaje ko M23 yamwivugana. Uyu mu General Peter Chirumwami yarasanzwe ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mwaka wa 2023 mu kwezi kw'icenda. None iyi M23 yica abagenerali, ikica abakoloneli, ikica abasirikare, ikagwanya abasirikare baza leta, ari abaroberi bayikoraniye ariko ntibayitsinde nkuko Kongo ivyifuza. Kuvyukuri iyo M23 ni bantu nyabaki. Reka byose ndagusobanurire amateka ya M23. Ariko ngusabe ubanze ukore subscribe nimba utarayikora hanyuma twikomeze n'amateka ya M23. Ndahanze nkubwire yuko uyu General Major Peter Chirumwami yahitanwe na M23. General Major Peter Chirumwami akaba yari asanzwe hava mu bwoko bw'abitwa Bashi, ndetse akaba yavukiye muri Kivu nyene. Kuvyukuri iyi M23 leta ya Felix yumva igakuka umutima igatabaza abashinga ntahe n'amakungu ati nimuze mu ntabare bino bimwenyi byanteye byambujije amahoro mu gihugu canje. Ubwo kuvyukuri iyo M23 ni bwanyabaki. Sowasto murakaza neza. Kugira ngo umenye M23 bigusaba kubanza kumenya abagabo batatu, nabo sabandi ni General Sultani Makenga, Bosco Ntaganda na Laurent Nkunda. Umaze gusobanukirwa abagabo batatu yaza kuba impamvu yo gusobanukirwa na M23. Mugabo ntushobora gusobanukirwa M23 utarasobanukirwa General Sultani Makenga, Bosco Ntaganda na Laurent Nkunda. None haba bagabo mvuze yuko kugira ngo usobanukirwe M23 ari mpa gusobanukirwe abagabo bo ni bantu nyabaki bahuriye hehe na M23. Reka nabyo ndabikusobanurira. Mu mwaka wa 2004 General Laurent Nkunda yari umwe mu ngabo za Kongo. Mu mwaka wa 2004 yavuye mu ngabo za Kongo agenda twaye n'abasoda biwe, abamuyoboka bose bamukurikira mu ishamba aho biyita Rutsu. Ubwo ni muri Kivu aho nyene hariko harabera imigwano na bugingo n'ubukuru. General Nkunda yatangaje ko impamvu agiye guhangana na leta, agiye guharanira ubwoko bw'iwabo bwashizwe inyuma na leta ya Kongo, irabuhohotera ibukorera iyicarubozo mu bintu bigiye bitandukanye. Ubwo rero General Laurent Nkunda na bagenzi biwe nka Bosco Ntaganda ndetse n'uyu mu General Sultani Makenga batangaje kwizo arizo mpamvu zitumye bagenda guhangana na leta ya Kongo, hari kugira ngo baharanire agateka k'ubwoko bw'iwabo nawo mu karere kiwabo. General Laurent Nkunda mu mwaka wa 2009 yahavuye afatwa arafungwa, maze CNDP yabo mu nyuma irongowe n'uwitwa Bosco Ntaganda yagiye mu biganiro na leta ya Kinshasa. Ubwo baraganira kuri bya bindi byose bari bayagiriza, maze leta ya Kongo
yemera kubatunganiriza no gushira mu ngiro ivyo bayisaba. Ubwo rero ibyo ngibyo biba zikaba zari itariki 23 Machi mu mwaka w'2009. Leta yemeye gutunganiriza abo bantu bose babarizwa muri ako karere ndetse n'ubwo bwoko bugashirwa muri leta, abamwe muri abo bagwanyi bakinjizwa muri leta, abandi bagashirwa mu buzima busanzwe, ndetse rero abenegihugu biwabo muri ubwo bwoko bagatunganirizwa n'abiwabo muri ako karere bagatunganirizwa. Ubwo leta ikabaha ibyo yari yemeye. Ayo masezerano ategwa ku kinkumu hari itariki 23 Machi mu mwaka w'2009. Inyuma y'imyaka ine iyo ntambara ihagaze itariko iragwanwa, babagwanyi bavuga yuko bararindiriye iyo CNDP, abari bayirimo bararindiriye yuko ya masezerano basiya ku mukono bo ubwabo na leta ya Kongo, bararindiriye ko ajya mu ngiro, maze barabura. Bamaze kubona ayo masezerano adashizwe mu ngiro, inyuma y'imyaka ine mu mwaka w'2012 hadutse intambara nshasha. Abo bagwanyi bari baje kuyigwana, baje barongowe n'uwo bita Bosco Ntaganda, uwo akaba yari kumwe na Laurent Nkunda muri ya ntambara ya mbere. Ubwo rero uyu Bosco Ntaganda haje bushasha aje kugwana mu mwaka w'2012, bamubajije impamvu n'ubundi asubiye mu ishamba kugwana, yavuze ati igitumye twinjira mu ntambara tugasubira kugwana na leta ubugira kabiri nuko ya masezerano y'itariki 22 Machi mu mwaka w'2009 leta itayashize mu ngiro. Ngiyo impamvu yatumye M23 yitwa M23. Iyi mehe iza kuvuga Machi, ni kuvuga iza ihagarariye ukwezi ayo masezerano yaterewe ko igikumu. Nayo iki giharo 23 canke 23 mu rurimi rw'igifaransa gisigura itariki ayo masezerano yari yarabereye. N'amasezerano y'itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2009 yasinyweko na leta n'ikiswe CNDP cari kirongowe n'aba bagenerali tumaze kudondagura aho ngaho, aho bari bagiye kugwanira agateka k'ubwoko bw'iwabo n'akarere k'iwabo bamuka. Ariko ayo masezerano leta ntabwo yashize mu ngiro. Ubwo rero imaze kutashyira mu ngiro mu mwaka w'2012 M23 yasubiye mu ishamba. Ubwo rero M23 ikaba yamuka aho ngaho, ndetse ndabwira n'ubu kuri ino saha M23 ikaba ikivuga yuko impamvu iri kiragwana igwana na leta ya Kongo, iri kiragwanira abantu bo mu karere k'iwabo no mu bwoko bw'iwabo babandanya guhohoterwa na leta ya Kongo, bamwe abagore bagafatwa ku ngufu ndetse bagakorerwa iyicarubozo nk'uko M23 ikunda kubitangaza. Iyo rero akaba ariyo M23. Ugusabe ubanze ukore subscribe nimba utarayikora. M23 leta ya Kongo ivuga ko ifashwa na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo irabihakana yivuye inyuma ikavuga ati bishwi habe namba habe na gatoya, ntabwo twebwe dukorana, nta nubwo dufasha na M23. Ahubwo leta y'u Rwanda nayo ikagiriza leta ya Kongo yuko leta ya Kongo ikorana n'umutwe witwa FDLR. Uwo mutwe nawo ukaba wagirwa yuko wahungiye muri ico gihugu mu gihe wari urangije gukora genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo leta ya Kongo nayo nyene ikunda guhakana. So murakaza neza nkubwira ko M23 isaba ibiganiro na leta ya Kongo. Leta ya Kongo nayo biciye ku muvugizi wayo yitwa Muyaya ndetse na perezida wa Kongo Kisekedi, bo ubwabo bakaba barahiye bararengwa yuko bidakunda kandi bidashoboka yuko leta ya Kongo ishobora kuganira na M23. Ivyo ngo umurongo utukura ngo ni ikintu kidashoboka. Ikibazo rero woca wibaza ko M23 ishaka ibiganiro ariko leta ya Kongo nayo ikaba idashaka ibiganiro, ariko ingabo za leta ya Kongo zifatanije n'iz'u Burundi ndetse n'iza SADC zikaba zarananiwe kwirukana abagwanyi Burundi ngo zibatsinde zibakure mu bice bigaruriye, mu bice bagiye bafata nka za Minova n'ahandi za Ngungu ndetse n'ahandi. Uyu M23 ishishikara kwifatira ngo bahabirukane izo ngabo za Kongo ndetse n'izahamagaje kugira ngo bazifashe kwirukana abo bita umwasi yabateye, ndetse abo leta ya Kongo ivuga yuko ari abagwanyi b'u Rwanda baba bibereye ngaho bariko baragwana na leta ya Kongo
mu gihe leta y'u Rwanda nayo itavyemera none ko M23 isaba ibiganiro leta ikabyanka by'ukuri y'intambara zizorangirira hehe Imana itabare abagira ingorane n'ibyago bose bivuye kuri ino ntambara ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo so wasto hasara Victoria Siente ngiyo M23 ihanganira leta ya Kongo kunguza ntimwibagire gukora subscribe ndabakunda mwakagira amahoro n'amahonda nitekane mu mitima n'imibiri